Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yesu nahimbazwe cyane. Uyu munsi ndavuga amajambo avuga ngo ibanga ry'umugeni. Turabona Imana imaze kurema Adamu na Eva ikabashira mu itongo rya Edeni. Imana yamigenda kubagendera buri munsi, buri mugoroba Imana yarabagendera ikaganira nabo, ikavugana nabo. Imana yanezererwa no kuba inshuti yabo. Bivuga ngo Imana yari ifise igituma yaremye abantu, kandi biratwereka neza yuko imaze kubarema yabahaye ibikorwa, yabahaye ivyo bazokora. Yarababwiye ngo nimuganze ivyo naremye vyose, yarababwiye ngo murondoke mwuzure isi. Imana rero yashaka kubana n'abantu bayo, kubagendera, kuba inshuti yabo nabo bakaba inshuti y'Imana. Ibanga ry'umugeni rero riravuga ngo ukubaho kwacu, ukubaho kw'abantu bose. Abantu turafise ico twaremewe. Twaremwe ngo tube abageni b'Imana. Twaremwe ngo tubeho dufise ubucuti n'Imana yaturemye, umuremyi wacu. Icaha cahavuye kiza kironona ubucuti bwari hagati y'Imana n'abantu. Abantu baja kure y'Imana. Noneho Imana iza ifise ikibazo umunsi kanaka ngo Adamu, Adamu uri hehe? Yewe uri kuranyumviriza uyu munsi, uri hehe? Hari igituma Imana yakuremye, hari igituma Imana yagushizeho, hari igituma ukiriho. Abandi barapfuye, kumbura abo mwangana barapfuye, canke mbere nabo wasumba barapfuye, ariko wewe uriho uyu munsi. Hari igituma Imana ikikurinze. None uri mu kibanza Imana yagushizemwo? Mbega uraho Imana igushaka? Mbega uraho Imana yagushize? Imana idufashe cane. Ibanga ry'umugeni tubibona gute ko canke twovyemezwa n'iki yuko abantu twese twaremwe ngo tube abageni b'Imana, tube inshuti z'Imana, tube abantu Imana igendera, abantu bagendana n'Imana, bagira ubucuti n'Imana. Uravye abantu bose mu kubaho, umuntu wese abaho afise ikintu muri we c'ikinogo yumva agomba kuzuza. Kubera iki? Hariho ikintu kidasanzwe Imana yashize muri twebwe. Hariho ukugushaka, ukukurondera, kumva umuntu akwiye, kumva umuntu ashitse. Umugeni kugeza umunsi azohura n'umugabo wiwe bakabana, birivuga ngo bakaba umubiri umwe, bakabana akaramata. Uwo munsi utaragera, umugeni yama yumva ati mbega nzoshikira umukwe wanje ryari? Mbega umugabo wanje nzomushikira ryari? Nuko bimeze. Hari ikintu mu muntu wari we wese Imana yadushizemwo c'ugushaka, kurondera. Kugeza iyo abantu rero, kuko kenshi tutamenya yuko ari Imana dukeneye, Imana ariyo mugabo wacu, Imana ariyo mukwe. Abantu ntitubimenya. Abantu kubera icaha caje mu isi barondera ibindi bintu bokuzuza ca kinogo, bokuzurisha ca kinogo. Bamwe bakarondera ubutunzi kuko bagira bati amafaranga nindayaronka ari menshi nzoba ntunganiwe. Abandi bakarondera ubwenge, ati nindonka ubwenge bwinshi nzoba mbaye nzoba ndonse ico narondera. Abandi bakarondera inshuti nyinshi, abagenzi benshi, imiryango yagutse, imiryango itunze. Umuntu akumva ati nindonka ivyo nzoba nshitse. Ariko Bibiliya irerekana neza yuko dukeneye Imana, dukeneye Imana. Imana niyo mukwe.
Bibiliya iratubwira, reka dusome mu gusubira mu vyagezwe igice ca 6 ku murongo wa 5 turabe ico Bibiliya itubwira. Hano Bibiliya itubwira ngo dukunde Imana yacu, tuyikundishe ivyacu vyose, tuyikundishe ivyo dufise, ivyo turi, tuyikundishe inkomezi zacu zose. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Gusubira mu vyagezwe igice ca 6 ku murongo wa 5 haravuga ngo kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana yabwiye Abisirayeli, yabwiye abantu bayo. Imana yamye ibabwira iti ndi Imana yanyu. Hano ijambo ry'Imana ribaza kuri rero, kunda Imana yanyu, muyikundishe ubwenge bwanyu bwose, inkomezi zanyu zose, ukubaho kwanyu kose. Imana niyo dukeneye. Yewe ntukeneye biriya bintu uri kurarondera, bijya sivyo bizoguha amahoro ubuze mu mutima wawe. Oyaye, hari abantu babifise mugabo bariko bararira. Ugeze ku itunga ry'umuriyoni aca yifuza miliyoni 2. Ugeze ku bana, ku muryango w'abana ba yifuza ati icompa abuzukuru benshi, icompa abandi bana batunzi, icomeke. Uwo ari we wese ahageze aguma yifuza, kuko ca kinogo Imana itarakijamwo, itaraja mu bugingo bwawe ngo ikuzure, yewe nta mahoro, nta gutosheka haba na gatoya. Imana idufashe cyane, Imana iduhezagire. Ico dukeneye Imana. Ukeneye Imana muri wewe, ukeneye umwami umuremyi w'isi n'ijuru. Yakuremye ngo ubeho ufise ubucuti nawe, yakuremye ngo kubera Imana, ambera Imana. Kandi waronse Imana yumva amahoro, agira amahoro, kuko mu Mana hari vyose. Uba winjiye mu bwami bwiwe. Bibiliya nayo ikavuga iti mu bwami bwiwe hari imigisha, mu bwami bwiwe hari umunezero, mu bwami bwiwe hari amahoro. Ubwami bw'Imana ni iki? Ntabwo ari ukurya, ntabwo ari ukunywa, ariko ni ukugororoka, ni umunezero, n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Umaze kuronka Imana, ushyize mu bwami bwayo, aronka iki? Ukugororoka. Kugoroka kutavuye ku bikorwa, kutavuye ku gutungana kwa twebwe. Oya, kugoroka duhabwa no kwizera Yesu Kristo. Bivuga iki rero? Bivuga mbega warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kuko kugororoka kwiwe niwe wenyene yabaye hagororotse. Bibiliya ivuga ngo ntiyigeze kumenya icyaha, ariko Imana imuhindura icyaha ku bwawe nanje. Kugororoka tuhita turonka ni Kristo akuduha amahoro ya Yesu Kristo, agatemba nk'uruzi. Naho wowe uri mu magorwa, naho uri mu ngorane, kumva ufise amahoro, umunezero, naho vyoba bigoye. Imana ishimwe cyane. Reka nsome amajambo ya Salomo mu ndirimbo za Salomo. Turasoma indirimbo igice ca mbere, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Amajambo tudakunda kumva kenshi, n'amajambo ngira ngo n'uyakoze ko asha agasimba akarengana. Ni indirimbo y'agaheta ya Salomo. Indirimbo igice ca mbere duhere ku murongo wa mbere, turasoma imirongo 4 gusa. Aravuga ngo indirimbo y'agaheta ya Salomo. Amajambo y'umugeni. Navuze ngo tuhaye tuvuga kwibanga ry'umugeni. Turabageni bande b'Imana. Imana ishaka kugira ubucuti nanje nawe. Umva aya majambo ngene navuga. Ku murongo wa 2, nunsomeshe ugusomana kw'akanwa kawe, kuko urukundo rwawe ari rwiza kurusha vino, amavuta yawe aratamirana cyane, izina ryawe rimeze nk'amavuta asutswe, nico gituma inkumi zigukunda. Mfata nkuje inyuma twiruke, umwami yanshikanye ikare, tuzonezerwa nawe uzoduhimbara, tuzokwamamaza urukundo rwawe kurusha uko twamamaza vino. Urukundo bagukunda rurakubereye.
aya n'amajambo y'umugeni. Ubu ni Salomo mu bwenge bwiwe Imana yamuhaye yanditse izi ndirimbo, aravuga aya majambo umugeni ahaye avuga umukwe wiwe. Twasomye ngo kundisha Imana yawe ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Iyi Mana yaturemye, Imana yadushizeho, iyi Mana ishaka ko tubana nayo, ko tuba inshuti zayo, turabageni bayo. Ico dukeneye ni Imana. Rero umugeni aravuga umukwe wiwe ati amavuta yawe aratamirana, ngo inkumi ziragukunda, abantu bose bahamagarirwa gukunda Imana. Ngo kubera iki? Ngo urukundo rwiwe n'urw'agaheta, n'urudasanzwe. Imana idufashe cyane. Imana duhamagarirwa gukunda niyi. Umugeni aravuga ati yewe urukundo rwawe ni rwiza kurusha vino. Ico gihe niba vino cyari ikintu abantu baha agaciro, vino cyari ikintu uko Salomo ariko arayivuga gikomeye cyane, urumva. Ariko rero urukundo rw'umukunzi w'umugeni rurasumba ivyo bindi bintu vyose. Abantu barondera itunga, barondera ubutunzi, barondera icubahiro, barondera kuba rurangiranwa, barondera kuba ivyamamare, ariko ivyo vyose Imana irabiruta. Umwami wacu Yesu Kristo umaze kumwakira arabiruta. Mbega ndakubaza, uri aho Imana igushaka? Mbega ubwo Imana ntiriko irahamagara ngo yewe uri hehe, ko ntakubona, ko nakubuze, ko nshaka kubana nawe, ko nshaka kugira ubucuti nawe? Imana hari ubwo izi ikaturondera ikatubura. Imana ikashaka ko tuyaga nayo ikatubura. Imana ikaturondera ko kwidusanga mu masengesho, ko dupfukama tugasenga ikatubura. Ndakubaza, ubuzima bwawe bw'amasengesho bumeze gute? Urafise umwanya w'Imana? Urafise akanya uhereza Imana? Mbega urafise umwanya w'ijambo ry'Imana? Inshuti yawe idasanzwe ishaka yuko tubana nayo, iraza ikaturondera. Uri hehe uri hehe? Yewe Yohani uri hehe, ko nakubuze, ko ntakubona? Paulo nawe abivuga kwiki mu Banyefeso igice ca 5 duhere ku murongo wa 28 twaheza kuri 32 turabona amajambo y'umukwe n'umugeni wiwe. Abagabo bari mu gishingo canke ari icijiji canke igicapo ca Kristo bahamagarirwa gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Abagore bagahamagarirwa kubaha abagabo babo nk'uko ishengero ryubaha Kristo Yesu. mu ndirimbo za Salomo twabengene umugeni avuga umukwe wiwe ko ari uw'igikundiro, kwa abantu bose bamukunda, akavuga ati tuzokwamamaza ivy'urukundo rwawe. Hano naho Paulo ko avyerekana arerekana avuga ati ishengero ryubaha Kristo Yesu, ishengero rinezerwa no kubana na Kristo Yesu, no kumukorera, no guca bugufiya, no kugira ubwo bucuti bwiwe, kuko umugabo akunda umugore wiwe, hanyuma umugore nawe akubaha umugabo wiwe. Ivyo vyose bitegerezwa guhurira hamwe, teza guhurira hamwe. Imana idufashe cyane. Ku murongo Paulo aravuga ngo icyo ariko aravuga, hayavuga ntavuga umugabo n'umugore gusa, hayavuga ngo nibanga rya Kristo n'ishengero, nibanga ry'urukundo ruri hagati cyangwa rutegerezwa kuba hagati yawe we na jewe hamwe na Kristo Yesu. Yesu agomba kugira ubucuti hamwe nawe, agomba kugira ubusabane nawe, agomba ko tumukunda, tumwubaha. Nawe urukundo rwiwe nurudasanzwe, kuko yatanze ubugingo bwiwe kubera wewe na jewe. Uri hehe ga yewe? Mbega uraho Imana igushaka? Mbega uraho Imana yagushize? Mbega ubwo ntizika kurondera ikakubura? Imana idufashe, Imana kandi yongere iduhezagire. Ngo iryo banga rirahambaye, ngo ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero. Imana idufashe cyane, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Yesu aduhezagire. Imana yakuremye ifise igituma ishaka kubana nawe, ishaka kugira ubucuti nawe.
niyo ukeneye, si ibindi bintu ukeneye. Rondera Imana imbere y'ibindi bintu byose. Rondera kugira ubucuti n'Imana. Imana iduhezagire. Kundishe Imana yawe, uhoraho Imana yawe, ubugingo bwawe bwose, ubwenge bwawe bwose, inkomezi zawe zose. Ivyo ufise bikundisha Imana. Uriwe, amadiplome yawe, icubahiro ufise gikundisha Imana. Ndangize mvuga ngo ni igiki kiri hagati yawe n'Imana ukeneye gukuraho kugira ngo ugire ubucuti bwiza n'Imana. Raba ico kintu cose kikubuza kubona Imana, gushikira Imana, kibuza Imana canke gituma Imana ikurondereka kubura, ugikureho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.